guhanahana ivyiyumviro ku vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza no kuvuga gutandukanya imvyaro hamwe n'ikibazo c'ubugumba hano mu Burundi niyo ntumbero y'uruganda rwahuje abajejwe intwaro abarongoye amashengero abegwa n'ikibazo c'irondoka rijanye n'amagara meza mu ntara za Bujumbura Rihare Bubanza Cibitoke na Muramvya hari kuri uyu wa 23 Rusama umwaka wa 2019 muri zone Bugarama intara ya Muramvya. Ugo ruganda rwaringanijwe na Fondation Buntu ifatikanije na Fondation Merke bafashwe mu mugongo n'ishirahamwe gitaho ineza y'imiryango mu Burundi Abubef. Mu ijambo ryiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ari nawe yatanguje ugo ruganda yamenyesheje ko ugo ruganda ruje mu rukurikirane rw'isekeza giswe ibanga ry'umuvyeyi rirengeye kuvyara iryo naryo rikaba rifise intumbero yo gushigikira umukenyezi na cane mu kwerekana ko abubatse batararonka ibibondo bagumana agaciro kabo kabubatse. Wabakenyezi benshi barirukanwa mu ngo kubera ubugumba kandi hari ahubwo bugumba buba bufiswe n'abagabo. Birababaje kandi birateye agahinda kubona umukenyezi ari watotezwa kandi abahinga baratumenyesheje neza ko kenshi ubugumba bufata abagabo n'abagore ku rugero rungana n'ibice 50%. Mu gutunganya ibi biganiro rero twifuza ko abantu bajijuka mu kumenya iki kibazo cy'ubugumba maze bakava mu butamenya butuma umukenyezi ariwe babona ko ariwe atavyara mu gihe bishitse kububakanye. Urugo rutaronse ikibondo rero si ubwo gukumirwa ahubwo nubwo gushigikirwa rugahabwa impanuro kugira ngo bashobore kwitura abaganga. Nico gituma mu kwemera ko twohimiriza iki kibazo cy'ubugumba twashatse gushigikira umukenyezi ariko na cane ko yogira agaciro mu rugo hamwe no kuwo bubakanye. Abahinga batanze ivyigwa barerekanye ko inda z'ishushu zitera ziyongera mu mashure eka no mu bakiri bato muri rusange. Kubijanye n'ubugumba umuhinga yerekanye ko buri mice ibiri aha twovuga abubatse batigeze basama imbanyi hamwe n'abakenyezi bibaruka ariko ntibakurikize. Uyo muhinga yarerekanye ko kenshi ubugumba buturuka ku ngwara zo mu bihimba vy'irondoka zitavugwa hakiri kare. Mu gihugu kijejwe ineza y'ingo n'imiryango Abubef ngo ntarondoka rijanye n'amagara meza mu gihe agateka kabubatse bataronse ibibondo katubahirijwe. Twebwe rero dufatira ico twibaza twashaka no guhimiriza abantu ngo bumve nuko tudashobora kuvuga ngo turiko turagira irondoka rijanye n'amagara meza tudafatiye bose hamwe. Nta numwe abwirizwa gusigara inyuma, ni kuvuga yuko tubwirizwa gutunganiriza uwo muntu ashobora kurondoka yifuza gutandukanya imvyaro mugabo ntidusiga inyuma uwo muntu nawe nyene adashoboye kurondoka kugira ngo ashobore gufashwa nawe nyene bikunze ashobore kurondoka. Iyo bidakunze naho ico twabonye cane ngaha mu Burundi nuko abo bantu kenshi bahohoterwa bakagira ingorane mu kibano bakagira ingorane mu ngo. Twari twifuza yuko ivyo bintu navyo nyene bimenyekana kubera turiko turavuga ineza mu ngo n'imiryango ico kintu gishobora gusigara inyuma. Ivyo bikorwa byarangijwe no gutanga imfashanyo ku miryango 200 yo muri zone Bugarama. Iyo mfashanyo nayo ikaba yarigizwe n'itoni 2 z'umuceri, ibitenge, uburengeti eka n'amasabuni.